Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye kuri uyu wa kane kw'itariki 8 ukwezi k'umunani 2024, tukaba tugiye kwibanda ku nkuru y'abarundi bavuye mu gihugu ca UAE canke muri leta zunze ubumwe za Abarabu, henshi rero hakaba hazwi nk'i Dubai. Ku munsi w'ejo niho ku rubuga rwa Pacifique Rinazwe ku rubuga rwe rwa Facebook yanditse ko hari abarundi baherutse kwirukanwa i Dubai baca bashikwa bafungwa mw'iperereza ry'u Burundi. Uwamwandikiye yagize ati hari abanyafrika bakorera Dubai cane cane abakorera abashinwa baherutse gutanwa gihutihuti mu bihugu bavamwo. Abo bantu bakuwe ku kazi burizwa indege zihuta ntibaronse n'akanya ko gutora pasiporo zabo, batahanywe ataco bafise. Mu ntango bari babanje kubagiriza ko babivye. Mutwe dusumira batangwe mu bindi bihugu rero bashitse bidegemvye, ariko batangwe mu Burundi bo bashikiye muri documentation. Kugeza ubu ntawuri kure no kubabona ngo barafunzwe, ngo turasavye mudutoreze kuko harimwo n'abacu twumva bafungiweyo. Aya makuru rero ku munsi w'ejo nta muco w'ivyayo yari ahari, ariko ubu tubazaniye umuco n'inkuru ndende ivuga kuri abo barundi birukanywe i Dubai ndetse bashitse mu gihugu c'u Burundi bahita bafungwa n'iperereza. Nivyo tugiye kubayagira ko hamwe n'ayandi menshi twabateguriye muza gukurikira ku buryo bw'idonido mu masegonda makeyi cane. Vyona kuri subscribe canke s'abone niba utari wavyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi nimboneshakure Hejuru TV, turabahaye kaze. Tuhejeje kubibabwira mu buryo bw'imfunyapfunya, nivyo hari abarundi birukanywe i Dubai ubu bafungiwe mw'iperereza ry'u Burundi. Muti vyifashe gute? Abatahanywe bari mu mirwi ibiri. Ico twamenye rero ukuntu ako abo birukanwe bari bakorera ishirahamwe ry'abashinwa bibisha urwenge ku mbuga ngurukana bumenyi bazwi nk'aba scammers, bagatanga ubuzi bwo kwandika ku mashini, ico bita typing jobs mu rurimi rw'icongereza. Hari abatashe bafise pasiporo, bamwe muri bo rero bashitse bataha iwabo, ubu bakaba bariko baridegemvya. Hari n'abaje batagira pasiporo, abo inzego za Dubai zabashitseko ivyaha bikomeye baca bashika bafatwa n'iperereza ry'u Burundi. Kugeza ubu aho bafungiye mw'iperereza n'imiryango yabo ntirekuriwe no kubabona, kandi baramazeyo imisi itari mike. Ico bose rero bahuriyeho nuko batashe ata vyabo bafise, bakuwe ku buzi baja gufungwa muri Dubai, hanyuma bavayo baja kurizwa indege. Ivyaha vyose vyasigayeyo. Umwe mu bagize ico bashikiriza rero avuga ko hari mwene wabo yari amaze y'ukwezi yatashe afise ikabutura gusa n'agapira yambaye, ariko we yagize amahirwe aba arafise pasiporo. Ashitse mu Burundi haramuretse arataha. Bafashwe muri documentation, hari n'abo usanga ari umugabo n'umugore, bose baracambaye n'impuzu baje bambaye kubera ata vyabo baje bafise. Amakuru rero twamenye nuko abo bantu bahora bakorera ishirahamwe ry'abashinwa bibisha urwenge mw'isi yose. Numwe mu barundi bari i Dubai yakorera bano bashinwa rero yaratubwiye ivyo bakora n'icatumye Dubai bafata, aho yagize ati jewe ndi umwe mu barundi baba mu gihugu ca leta zunze ubumwe z'Abarabu i Dubai. Nabonye mwanditse ku bijanye n'abarundi baheruka kurizwa indege canke gutanwa i Burundi canke bari deporté. No kuvuga iyo ka yabaye igihugu cose ata namwe hasigaye. Reka mbagirire ku muriri uko vyagenze. Hari sosiyete y'abashinwa yahora irondera abantu bose bava mu bihugu vyose ngo ibahe akazi i Dubai. Iyo sosiyete ntivuga izina ryayo. Ako kazi k'abashinwa ni akazi gahemba amahera menshi, aho ushobora no guhembwa amadirami 4,000, bakongera bakaguha n'300 yo gufungura, bakanaguha aho kuba. Ku batabizi rero, iyo y'amadiramu ni amahera akoreshwa aho i Dubai, nk'ayo 4,300 ahakwa kungana n'amadolari y'abanyamerika 1,500, ni hafi miliyoni 10 z'amarundi. Ayo mahera ni menshi ku kwezi. Nta bandi bahembwe gutyo ino mu bava mu Burundi baje kurondera ubuzi i Dubai.
ubundi buzino usanga buruhisha cane, buhemba make kandi bigorana kuronka uburaro. Muri ako kazi k'abashinwa bahora bakira abantu bafise ivyangombwa n'abatabifise. Umwe rero mu babizi niko yatangaje, yabandanije agira ati muti boba bahakorera iki? Ako kazi ushitse interview yabo baguhe imashini nyabwonko canke computer bakaraba ko unyarutsa kwandika, uzi kunyarutsa biba biheze uburonse akazi. Rero ico bakora bakazi ko kwiba abantu amahera mu mabanki yose yo kw'isi bakoresheje imashini nyabwonko. Iyo uri muri biro baguha imashini hamwe n'agatelefone gato ariko kandoriyide kagufasha kwishura message za WhatsApp. Ikindi gikomeye nuko ushitseho baguha ikikuranka iri ikarata y'akazi iriho izina ritari ryawe, muri make baca baguhindura uko witwa. N'ubuzima burimwo ubwenge bwinshi, hari n'abadatahura ivyo arivyo. Ni harya uza ubona nimero nshasha igutelefoni canke kwandikira ikwemerera akazi mu bihugu vyo hanze, canke arya amapaje mubona avuga ko atanga buruse yo kuja kwiga muri Canada na za Amerika, canke ukabona bagusavye kode ya nimero yawe baba bakurungikiye muri message. Harya uyibahaye baca baronka ingene binjira mu bintu vyawe nka email, nayo akenshi rero ibafasha kwinjira muri konti yawe ya banke. Ni gutyo rero bagera aho biba amafaranga ku makonte y'abantu muri banke. Kubera rero ngo babikora mu bihugu vyose vyo mw'isi, amafaranga biba ntagira ukwangana. Muri make bano Barundi batahanywe bahora bakoze akazi ko kwiba abantu b'imihingo yose yo kw'isi bavuyemwo Dubai, kuko bakubwira ngo iyo wandikiye umuntu hanyuma uravye ivyo ari kubona ni umwarabu waha Dubai uca umubloka vyihuta ngo sinzi impamvu. Niko rero uwo yoba yashikirije. Uwo Murundi haba i Dubai abandanya rero gusangiza abantu intayiwe agira ati bivye umugabo wo muri Brazil amahera angana n'umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika. Umugabo agiye kugirisha historique aca asanga amafaranga yibwe n'imashini iherereye Dubai, niko guca azino azana adresse IP iyo mashini. Ni gutyo rero vyagenze kugira ngo bafatwe. Mu nzego z'iperereza i Dubai baca barabona ari typing y'abashinwa yabikoze, baravye basanga bivye henshi hashoboka kw'isi. Niho baca hatangura gufatwa abantu, kandi si Abarundi gusa ahubwo n'abantu benshi cane bava mu bihugu bitandukanye, babafatanye n'imashini nyabwonko zirenga 2,000, telefone zirenga 1,000 n'ibindi vyuma vyinshi bakoresha. Muri abo bafashwe hari n'abatomboye aho bakorera, babimenya kare babanza gusubiza passport abakozi babo, mu gihe abandi babafata batagira iyo baranga. Aho mwobanza utabura ko iyo sosiyete ugukoresheje iba yarakwatse passport yawe. Nyinshi muri izo passport rero zarafashwe n'igipolisi, ni nayo mpamvu n'ubu hariho abantu banyegeye ariko bakironderwa. Abafise ibyangombwa bibemerera kuba i Dubai Abanyafurika babaciriye gufunga imyaka 2 hano mu gasho i Dubai. Abandi rero batabifise baciye baburiza indege vyihuse, harimwo n'abarundi benshi bari birimwo, mbere harimwo n'abagenzi b'uwo muntu yatanze intahe ngo aragize ukwezi nomero zabo zidacamwo gusa, bazi ko babatanye Burundi. Abashinwa nabo hari abaciriye gufunga imyaka 10, abandi ubuzima bwabo bwose, abandi nabo birukanwa muri Dubai. Bihugu rero batashe bararekuriwe barataha baridegemvya, ariko mu Burundi umva ko bafashwe n'iperereza. Niko rero ico kibazo coba cifashe, catumye Abarundi benshi bafatirwa i Dubai ndetse bagahita bazanwa i Bujumbura. Bashitse rero bahita bafatwa n'iperereza barafungwa ku kibuga c'indege. 32 Artemus Mbaraniye yashitse aba umuyobozi mukuru w'ubutungane muri Nyakanga 1965. Umwami Mwambutsa yamugenye kuba umunyamabanga wa leta aterwa ubutungane. Inyuma y'ukwezi kumwe agenwe muri ayo mabanga, ariho rero muri Gitugutu 1965 hageragejwe kudeta ya mbere mu Burundi. Umushikiranganji wa mbere Paul Biha araraswa bikomeye, ariko Imana irakinga. Mu nyuma aravugwa arakira. Ikihimba c'umwami kiraterwa, ariko umwami ahava atabarwa n'abasirikare. Nyuma y'iryo geragezwa rya kudeta rero hari abategetsi batari bake baciriye imanza zo gupfa, harimo umukuru w'inama nshingamateka Mere Bucumi n'umukuru w'inama nteguzamateka Joseph Bamina. Izi manza rero ziri mu vyabandanije gukomeza
imari n'indyane mu Barundi mu gihe Artemio Simbaraniye yari mu bafashe ingingo zikomeye z'ico gihe. Mu 1966 Artemio Simbaraniye yagenwe n'umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye kuba mushikirangoma w'ubutungane. Ubutegetsi rero buhindutse uwo mwaka nyene, Artemio Simbaraniye yaragenwe na Perezida Michel Micombero kuba umushikirizamanza kizigenza Repubulika, aranamara n'igihe bangikanije ayo mabanga no kuba umushikiranganji w'ubutungane. Umwaka rero aba yarongewe yani mabanga kuko iperereza ry'igihugu Siyode Nationale be n'iryo vyo gusohoka no kwinjira mu gihugu vyashizwe munsi yiwe. Mu bisanzwe Artemio Simbaraniye ari no bagize uruhara rukomeye mu itembagazwa ry'intwaro ya cami n'umuzo wa Repubulika mu Burundi. Muri Gitugutu 1967 imigenderanire ya Perezida Micombero n'umushikiranganji w'ubutungane yaratosekaye. Artemio Simbaraniye rero akaba yaravugojwe agira ko aranafungirwa no mw'ibohero rikuru rya Mpimba Ingozi muri Munyonyo 1968. Simbaraniye yararekuwe aca arasubizwa mu mabanga ahambaye maze hagenwa kuba umushikiranganji mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe imigambi ya leta. Mu 1971 Artemio Simbaraniye yagenwe kuba umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, mabanga rero yabayemwo gushika mu 1974. Mu nyuma rero agenwa kuba umushikiranganji w'indero ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Artemio Simbaraniye akaba yaraserukiye Uburundi muri ONU New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nyuma rero aja Addis Abeba muri Ethiopia guserukira Uburundi muri OUA ni Organisation Union Africaine. Amabanga rero y'igihugu akaba yarayarangije mu 1985. Yoba rero yaranahunze no mu 1987. Inyandiko nyinshi cyane ziremeza ko Artemio Simbaraniye yawuriwe yatumye umwami Ntare wa gatanu afatirwa mu Buganda yongera atahanwa mu Burundi muri Ntwarante 1972, aca aricwa muri Ndamukiza 1972. Izo nyandiko zivuga ko Simbaraniye yahuriye mu ndege na Ntare gatanu baraganira. Umwami rero mubwira urugendo agiyemwo mu Buganda kwa Perezida Idi Amin Dada. Ageze Bujumbura, Simbaraniye yoba yaraciye yumvisha Perezida Micombero itegurwa ry'ifatwa ry'umwami. Yongera rero yongeye kwa Kampala kuvyumvisha Perezida Idi Amin Dada. Mu mwanya muto Artemio Simbaraniye yaragize n'ingendo hagati ya Bujumbura na Kampala, birangira Ntare wa gatanu ahenzwe ko agiye gutembera mu gisagara kimwe c'Ubuganda, ahabwa indege ya Perezida Amin Dada n'ujejwe kumucungera ubuzima, ariko birangira indege yorurukiye ku kibuga c'indege ca Bujumbura amajanwa gufungwa Gitega mu ngoro ya se. Haciye rero ukwezi umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye yahavuye aganagurwa mu ikambi y'abakomande Gitega. Mu kiganiro rero yigeze guha BBC, Artemio Simbaraniye yarahakanye ko ari we yateguye ifatwa rya Ntare wa gatanu, naho yemeye ko ari we yagize ivyo biganiro vyo kumufata. Yaravuze ko ataruhusha afise mw'iyicwa ry'umwami. Zeni Pla Simbaraniye mu 1971 Artemio Simbaraniye yaravuzwe cane mu mugambi w'ifatwa w'incabwenge z'abatutsi bava cane cane Muramvya no mw'Ijenda, bagirijwe ko bashatse gutembagaza Perezida Michel Micombero muri coup d'etat yitiriwe Major Jerome Ntungumburanye. Ibi vyarangiye hariya abaciriwe imanza zo gupfa, zo gufungwa ubuzima bwose n'ibindi bihano bikomeye. Simbaraniye rero akaba yaragirijwe ko ari mu bashatse ko abaciriwe urubanza rwo gupfa baca bicwa. Munsi nyene rwasomewe ko ariko ko mu nyuma Perezida Micombero yahavuye atanga imbabazi abisabwe n'abategetsi benshi bo mw'isi. Ibi navyo nyene Artemio Simbaraniye yarabihakanye ko ataruhara yabigizemwo na rirya atarakijejwe ubutungane. Ikintu gikunze kuvugwa cane kuri Simbaraniye nico bita Plan Simbaraniye, ivuga ko hari umugambi wo guhonya abahutu. Ibijanye n'uwo mugambi byavuzwe ubwa mbere mu gikete umushikiranganji Komanda Martin Ndayahoze yarungikiye Perezida Micombero mu 1968. Abavuga uwo mugambi bemeza ko ari wo wateguye ubwicanyi bwakorewe incabwenge z'abahutu mu 1972. Kinaco nyene Artemio Simbaraniye
yaraciyamirije anavuga ko abavuga iyo plan batarigera berekana aho yoba yanditse mu gihe yoba yarabayeho. Abataronse akaryo ko kumva ikiganiro ca Rutemo Simbaraniye na Yusuf Mugenzi kuri BBC kikaba rero caraciyeho. Rutemo Simbaraniye rero akaba ajanye n'amabanga menshi y'igihugu kuko amakuru